mbwira umukozi, uwo mukozi nyene bari bakundanye n'uwo mugabo wanje, ndamubwira ati raba mu muryango urabe abo bantu badodoye baribo, ntushoke wugurura. Araraba aca araza yiruka arambwira ngo n'abapolisi. N'abapolisi? Ati none baje gukora iki? N'abapolisi. Rero bimaze guca cadudura cane ngo nimwugurure. Twugurure? Ca ndasohoka. Aho nyene nuguruye nkisohotse, polisi babiri baca bidunya mu nzu. Uzana umugabo wawe. Umugabo wanje ntawe uhari, aho yari aryamye. Nari namushizeko imatera. Umugabo wanje ntawe uhari, yamaze kugenda. Ngo yagiye kandi twashitse ngaha kuva butaraja. Twashitse hasi ahindwe. Yaciye ntiyagiye. Wa mukobwa nawe bavuga ko yateye inda niwe yarazanye abapolisi kumufata. Kuko maze kuza abantu baramutelefone baramubwira ati nyoko buja yaje kandi yazanye amafaranga menshi, yazanye amavarisi 3, afise amahera menshi, inga umuburanyi baguhe ku mahera bazanye. Hageze ngaho umupolisi yinjira mu nzu, yambuka ati sawa, ngo ntubona uwo mukobwa ari imbere afise inda? Te ngo none ngiyi kantayuzi. Ndavuga ati iyi narayumvise agace gato, muga sinzi ko vyoba arivyo. Ngo uwo mukobwa afise inda. Wa mukobwa ngo nije mfise inda, ngo nije nitwa naka, ngo wakoresha, ngo je ndi wa mukozi wawe. Ata ni wowe ufise inda? Te none iyo nda ufise mukobwa ni umugabo wanje? Ngo niyi wiwe. Ndiko ndabaza polisi ngo mawe jawe nta kabi kawe, tubise turengane turamutwaye. Ndavuga ati sawa, burira imoto. Nanje ca nturabambanyi babiri baba mama, natwe turira imoto turaherekeza. Tugenda twese no muri Enapo. Enapo ndahashitse, urazi ko ibiturire vyamye, utanga amafaranga angana n'ibihumbi 300 ngo duce tumurekura, gaca burana ataha. Ndayataha ngasororera abantu. Maze kuyasorora, wa mugabo ndarindira ko ataha ndabura. Ahubwo umunsi bambariyeho gutaha niwo munsi naciye numva bantefunye ngo tumugejeje mu mpimba. Ca ndirukanga nkoresha uburyo bwose, urumva ko Imana yari yangiriye neza, ndonka udutebe, ndonka akamatira, ndonka agatanda, ca ngurisha twa dutebe two mu nzu, n'akabati, n'akaekampra k'abana, ca ndandaza utuntu twose two mu nzu kugira bikunde ndonke ingene ngira ntemburana, kuko nta mahera nari nsigaranye. Mugabo wanje akambarira ati wewe nkurikirana, amahera yose asabwa untangire mveyo, je ninavayo nzokoresha uburyo bwose nzoyaguha, nzoyaronda ndayagusubize. Mvuga ati sawa, ti kuko nubwo atonsubiza twarabanye, twaravyaranye, twaracanze amaraso, sinomuheba ngo nuko agiye muri iki kibazo ndamuheba ari mu mpimba. Ahubwo iciza nuko nomukura mu mpimba akavayo, tugatuma duhebana ari mwisi y'abazima azunguruka, kuko umuntu uzeya mu mpimba novuga ko ari nko mu kuzimu. Tinotuma ndamubona ari muzima atembera nanje ndi muzima. Ngo baby bacambwira ngo abana ba Solange abakene. Ngo Solange n'umukene, aca arababwira ngo umugore ni masikini, muze muramufata nabi, ni masikini yarigorewe. Ca bamfata neza, mana bari bamfashe neza. Uwo munsi nyene babonye naguma numva telefone abantu abwira abantu ubuzima, numva ngo shagara wiwanje ameze nabi, ngo ni masikine, numva masikine. Hageze ngaho ku mugoroba bacambwira ngo zana nimero yiwe washize kuri konte turungika amafaranga. Ca ndabaha inimero. Bagiye ubwa mbere birabura ingene bo yarungika, kuko ntihari bwakoresha umugore w'umurundi. Ico gihe twakoresha Western Union. Ico gihe rero baca baragaruka kuntora. Bagarutse kuntora bambwira ati ibintu waduhaye biratunaniye. Ca barantwara no muri banke, sinzi gusoma, sinzi kwandika, banshira mu mashine, bambwira ngo nindavyiyandikire jewe nyene. Nca ntora Imana yatwenze umuntu. Nca ntora irya agapapuro ka karangamuntu yiwe nashize kuri konti n'inimero ya banki. Ca ndabitora banyicarika imbere mu ntuzeya mu biro ngo nandike.
sinzi n'ivyo nandika, sinzi iyo bita umutwe, ndaterefona umuntu ndamubaza ari bampaye aka wifi bakaguma bambwira ngo baza ab'iwanyu, ndaterefona umuntu yari amaze genda abimubwira aca ambwira ati ko bagushize nibwo utazi kwandika, tora urwo rupapuro uze uraraba zirya ndome zanditseko aba arizo wandika mu mashini, hama uhejeje urababwira ati kurungika, hama aca akwereka aho uca mu kurungika, ndavyandika ngirwa bene uku njugumira, mpejeje kwandika ndabereka ivyo bambariye wa muntu, baca bambwira ngo fyonda hagati, ndafyonda biragenda, ngo tora wa muntu aca ambwira ngo tora akarangamuntu, urumva sinakupa twaguma tuvugana nawe, tora akarangamuntu nayo wandika ibi n'ibi n'ibi, amazina y'uwo muntu ndandika mu mashine ndarungika, maze kurungika niho baca bambwira ngo vyakunze vayo, mvuyeyo bandungikiye amafaranga angana n'igihumbi ca Saudiya, ico gihe ari amafaranga menshi, twakora 900, bamaze kuyarungika baca bampa brode urupapuro, bambwira ngo fotora, vyose baranyigisha, ifotora urungikire uwo washize kuri konti aje gutora amahera, ico ndafotora ndarungika. Aho mu kuyarungika bakoresheje Western Union? Ca ndafotora ndarungikira wa muntu nawe ntavyo ari bwamenye ingene barotira mu madolari. Ndafotora ndamurungikira ndamubwira ati bampemvye, arambara ati raba neza wihenze ntiboguhemba, itariki wagiriyemo ntiragera, si canke wewe ugomba uturubure wabaye umusazi, ndavuga n'ukuri nkaba nosara je bampemvye, ati nije mvuye no muri banke kuyarungika, ati wanashima sigaye nkomeye, tubu ndazi kwandika, ati nicaye indani mu biro niyandikiye, wa muntu ati wewe ngira wasaze mu mutwe, toya hageze ngaho niho nafotora wa muntu ati rero je ngiye hehe, ngiye kuraba ivyo mbariye ko ari ivyo, acatora umuntu baragenda kurotira, bagiye kurotira menga barose umuriyoni, carambwira ico gihe umuriyoni yari amahera menshi, ico gihe rero abana banje nta mpuzu bagira, ico gihe nta n'ikintu na kimwe nari mfise mu nzu, ico gihe umuriyoni waraguriza intebe, ushatse ukagura n'amakusi na TV, ukagura ibintu vyose vyo mu nzu, izi ntebe zagurwa 250, ibiti bigaragara, ikusi nazo zagurwa truwasa, urumva ko amahera nari ndayafise, nca mbwira uwo nasigiye abana, uwo mugabo wanje twavyaranye abo bana babiri, ndamubwira ati rero iyo nzu twarimwo yivemwo, panga inzu y'amatara, ndetse irimwo n'amazi mu rupangu, je Imana yampezagiye ubu sindi umukene ubu ndatunze, kandi abana banje ntibasubiye kuza baragenda gusega mu mpangu z'abantu, oya ntibamanuze Imana, Imana yaraje yarangiriye neza, Yesu yaraciye mu rugo rwanje, sawa capanga inzu y'ibihumbi 40, ico gihe inzu ya 40 yari inzu nziza, capanga inzu irimwo amatara n'amazi mu rupangu, baca barimuka, nca ndabagurira izi ntebe, bene izi ntebe ndaziguze, nca ngirane nca ndagura n'agateleviziyo karya ka kagongo nshiraho, nca ngirane nca ndabaronderera n'umukozi, mpindura amateka, abana banje bararyoherwa, ndabagurira uduhuzu twiza, bararyoherwa, abana bararya, ndababaza kuri telefone mushaka kurya iki, barambwira, fone ndagura y'ibihumbi 150 y'uwari abafise, abana turavugana, abana ndabona banezerewe, mbona ubuzima burahindutse, ndavuga ati Mana, ndi umugabo wo kuzokwemeza ibintu wankoreye, ndi umugabo wo kubibwira abantu bose, kumbura bari mu buzima je ndimwo narimwo waciyemwo, bamenye ko Imana nabije kugira nti kubagirira neza, rero ndahindura ubuzima, abana babaho neza, natangwa kugira ububakurikirana ububamesurira, ndaguma mw'iyo nzu nayimazemwo nk'imyaka 3, hariho nkora, ariko rero ntivyabaye bigikunda yuko nagiye tubana, tuguma tubandanya tubana, kuko maze kugerayo umugabo yaciye ahinduka, tangura kuba imaraya. Umugabo wawe umwe wasize ino? Atangura kuba indaya, se w'abana babiri twavyarana, atangura kuba indaya, bakaza bantelefona bambwira umugabo wawe bamufashe hanaka, kuko nanje ico gihe nakunda umugabo wanje cane gose, nkabwira abantu umuntu nahaye akazi ko kumuncungira nagahebe, nahagarike. Ico gihe umugabo wanje numva isaku zibaye nyinshi gose, nca ndavuga toyi, ico gihe twaba ahantu mu Gatunguru,
tuba mu Gatunguru mbona insaku zibaye ndende muramenga umugabo menga nonamuheba nca ndavuga ati oya ndabwira umugabo none ko bakuvuga ko ibi nibi nivyo canke sivyo ngo yango sivyo barambeshera tije nzovyirabira karuko kubeshera ico gihe rero nca ndigira inama mu mutima yo kugira ante yo gufata umugabo wanje ndamukura muri Gatunguru nca ndamumanukana hehe aha mu Kinama nca mva mu nzu ya 40 nja kupangira 60 ndamutwarayo kugira ngirene nirabire ko ivyo bamuvuga ko ari ivyo mu kumutwara namubwira ati rero urabona ugiye kuba ahantu batakuzi ngomba nipimire ndawe none aho batakuzi bazokuvuga batakuzi oya ninatanga kumva ibindi bije uba mu Kinama nzoca menya ko ivyo bavuga ubu ari ivyo mugabo bikaba atari ivyo ari kukubeshya nta makuru mabi nzumva umugabo atego nca ndamujana kuba mu Kinama mu Kinama hamaze indwi ya kabiri baca bandungikira ifoto ahekanye nyene n'umuntu w'umwigeme nyene mbona bashanye bameze neza arambwira ati urya anye n'umuhabara wiwe bakundanye ndavuga ati yawe amamoto y'iki gihe umuntu arafata imoto akaba ari kumwe n'uwundi muntu batagiye hamwe ego reka ibi ndabireka ibi ntibifashe ibifashe nzovyibonera muga nkakama nafashe igifungo nkaguma mfata igifungo mfata ibifungo n'ibindi rero niho nagira uko nca ntangura kubaka agaparasera nari naguze mu Nyabunyegere ndakubaka nubaka inzu y'ivyumba 3 nkiriko ndayubaka nahone barambwira ati rero umukozi wazanye wa mukozi afise inda kandi iyo ndafise bavuga ko ariyo kwande y'umugabo wawe umutima urasimba ndamubaza none ibi bambara vy'umukozi afise inda kari iwawe nivyo ngo barambeshera barakubeshera atego mbaza wa mukobwa wanje Berize ati nivyo ngo je ngo ndyamye ngo simenye ivyari vyo ngo none ko tuba turyamanye nawe ngo nomenya gute ko avyuka akagenda hariya ndagumaho ngumyaho umwana nkamubaza none iyo nda niya papa wawe ngo ntavyo nzi sawa wa mukobwa indiri mu mezi 5 indira koroka mugabana bari batanguye kuzamubona mu cyumba hehe iwanje bavyuka akabona vyusa ava mu cyumba iwanje yo ndyama rero hageze ngaho yandisha ikorokera muri salo muri twacu divanagura indi vuyeyo imaze kuvayo ntambuga ati mboka ivuyeyo rero umugabo wanje yambwira ngo nundi muntu yayimuteye nkapfa kuvyemera ntambuga ati kwindi vuyeyo rero je mbona yuko menga wumvira mu rugo kagenda nkarondera uwundi umukobwa ati banza undindire ndamurindira ikintu c'indwi zibiri arambariye acaronka umusore amutwara amaze kumutwara arigira ubuzima abananje aguma mu bwo buzima ndabarondera uwundi mukozi uwo wundi mukozi ndamurondereye baca bagirante baca bimuka muri yanzu yanje mu Nyabunyegeri nubaka baca bimukana n'uwo mukozi bimukanye kumbe wa mukozi bimukanye nawe afise inda yo yari uwo mugabo wanje rero bwite yari yiwiwe nakwama namufunguje bamushize mu gasho nkatanga amaya bakamukurayo ico gere nca numva umugabo wawe ngo bamupfunze ngari mu gasho none bamupfunza aziriki ngo ibi nibi nabimubaza agahakana rero baca banshira 500 ico gihe 500 y'ico gihe ari amahera menshi ico gihe yarapfungiwe ahantu mu Rubirizi ndayatanga maze kuyatanga baramurekura bamaze kumurekura arataha dusha twumvikana na wa mukobwa yuko tumufasha abatware bakacamuduga niyavuka yambara igitega hama vyaye tukazokurikirana umwana wiwe yamuvyaye wa mukobwa atego vyose turakora turaheza wa mukobwa aragenda naratanze n'amafaranga namugure n'igitenge ndamutekera n'utuntu turamutekera n'uwo mugabo wanje utuntu ataha numva bavyumvikanye mugo umugabo wanje inda ntiyayemera yavuga ngo nukumubeshera naye nkavuga ati sawa cogere kugira abinyemerere yazindukiye ahantu mu myumbati arafukama ico gihe naguma numva bambara ngo ntarara muhanga ku mahunga arafukama mu myumbati arantelefona nari maze imisi ndi mu gifungo c'imisi 2 ndabwira Imana mana ibi bintu bavuga ku mugabo wanje bikaba ari ivyo binyereke ko ari ivyo ndavyiboneye ubicishe mu nzozi cankwe naho ubigaragaze mu maso y'abantu ababanyi bose babimenye n'abantu bose babimenye ico gihe rero bica biragaragara uwo munsi nyene
umugabo wanje nza numva aranterefonye video arira ngo nukuri ngo ndagusavye imbabazi umbabarire ngo je narashikiwe n'ikibazo iki n'iki n'iki ngo biragoye ngo kuba mu nzu ngo bamenyereye umudamu ngo kuba utagira umudamu ngo rero ngo ibi n'ibi byarashitse ndamubwira ivyo bimbariye nari nsanzwe ndabizi ahubwo nashaka numve yuko uvyemera ndikugira uvyemere si wewe uvyemeye ku ruhande rw'iwawe ni Imana igucishije bugufi icishije umutima wawe bugufi usanga uravyemeye irawujanjagura kugira bikunde ugire umenagura ibintu byose byakubayeho je ndakubabariye reka twige imitwe ingene ivyo bintu byo kuvaho turaguma ngaho umugabo wanje bamushakisha haragira n'igihe nyene aja mu maso y'abantu baramubona ibintu biracureha aha Nyabunyegeri barabizi kumbure abafise amatelefone maniniya bazocavyibuka umutware wo mu Nyabunyegeri arabizi abakinyarugamba mu Nyabunyegeri bose barabizi barabibona hageze ngaho rero umugabo atangiye kuja ahabona nkaguma mbona amahera ndungika ngo ndisha ibi n'ibi ngo yakoze ibi n'ibi ku mukobwa w'abandi ibi n'ibi rero ndabona menga bigiye kumenasa mu mutwe ndavuga ati rero ibi bintu reka ntahe ngende kugira nti kuvyirabira hama rero mbanze ndayi ibintu bavuga ko ari byo ndataha ntashe ngeze muhira ndaharaye rimwe ico gihe umugabo wanje rero cambabaje nari namutelefone ndamubwira ati ndaje indege iza kunshikana mu Burundi isaha iyi saha uzobe washitse ku kibuga c'indege n'abana uze kuntegera umugabo ategwa nkishika ku kibuga c'indege abandi bose ndabona biwabo baje kubategera ariko ndaraba umugabo wanje ndamubura ndamufona ndamubaza uri hehe ko nashitse mu Burundi ndi ku kibuga c'indege uriho uzuntore ngoya ntivyashobotse ko nza kugutora ngo niriwe mu kazi kenshi ngo fata ngo tagisi ngo uvuge ngo kuba ngo mu Nyabunyegeri ngo kwisoko ngo rero ngo je ngucu usanga ahantu mu bigazi ngo mpagaze ndakurindiriye urangiriye nabi mana yanje cyane atabandi bose ko bategerwa n'abagabo babo nanje mva ku kibuga c'indege kwere nta n'umuryango numwe nakubwiye wibwira umuryango wanje uvuga ngoya none mbure n'umuntu numwe kwere ngo ngwino nta nakimwe ndapfunjisha uduhera nari mfise tungahe utuninda tureka ndatuzana tutavunjije kugira ndatwereka abana banje utudorare ndaza ndafata tagisi umutagisi wa mbere mfasha ambwira ati jewe umpa amahera mu madorari ndavuga je nta madorari mfise ndaguha amarundi ati sawa nari nkwije imyaka 3 ndi muri Saudi ati sawa ntaco tuca turaza tugira tubazi igiti n'inyoni kugira tumenye hehe Nyabunyegeri dushitse mu Nyabunyegeri nshatse kubisigurira abantu kugira ntibagire ngo noba ndi ndaya oya sindi ndaya ahubwo narahemukiwe abagabo hari abagabo kenshi usanga bahemukira abagore bivanye nuko kuko hari abo vyumba kibaza yuko nari nsanzwe ndi ndaya oya sinari ndaya nivyo hageze ngaho rero turagenda duca dusanga ahantu ahagaze ndamurana avuga ko ruga n'umugabo wanje kwera yaronze yarononika yarabaye nabi kandi yirirwa akoranga amafaranga ajya neza nta musi ndungitse amahera ntambwiye atora amahera yuko ibi n'ibi hama ca ndamuhamagara papa Joshua kuko twarabanye aranderera umwana Imana imuhezagire yaramfashije kurera abana banje ego yagiye kumpinduka ku munota wa nyuma nahone sinovuga ngo niwe yavyiteye ahubwo ni satani yamwoheje kuko nawe yari umuntu asenga ari umuntu akunda Imana simbona uburyo vyamujemo ndamuhamagara ico gihe ndamuhamagara papa Joshua nubwo atari uwiwe ndamuhamagara papa Jo arakanguka araraba ngo niwe watendururuka mu modoka ngiye kumugwa munda kabona akaboko kamwe kufise ibishika byo kumugwa munda nyene ndamugumbire kabona nyene ndamutse nyene nk'udashaka navuga atanu haragwaye turaramukanya niho rero umushoferi acambwira ngo ngwino wicara imbere wewe jewe nicara imbere navuga atoya sinicara imbere kandi namubonye reka nicara inyuma tugene turayaga ca nicara inyuma muguko ngera ndamuyagisha nkabona menga ntashaka ko tuyaga neza nkabona menga uko namusize siko akiri kare yarankunda cyane nkabona menga yarahindutse muga hamwe na hamwe nakwimva nkaca mvuga atoya aya n'amasoni y'ivyo yankoreye aravuga ati umugore ibi nibi yarabimenye aya n'amasoni reka rero ndamutahura
turataha tugeze muhira baratwakira bo ababanyi baravuga ati uwo muntu ntawe twari tuzi twumva ngo nyeneho ngo ari hanze baraza turanezeranwa ndagura utunyobwa baranywa ababanyi banywa inzoga ndabagurira kuko je mu buzima bubaho nakuze ntanywa inzoga sinzi inzoga n'imwe mw'iyi si Imana yaremye ngira sosa canke irarura inzoga yanje n'agafana cyangwa akaji rero ndasorora abanywa baranywa hageze ngaho haragera igihe cyo kumugoroba nyene turaryama nkabona nyene umuntu umenga sihari nkabona menga nta kintu na kimwe bibi wanje avyara mama yari yaje kubi wanje kugira ngo bacunganye ngazararaba ingene yinjira yaraje mu bisanzwe nko kumucunga kandi sije nari namuhamagaye bibi wanje cansanga aho nicaye muri sararamba ati mwana wanje wicunge nimurarane ndikubera si heza umukobwa rero nari namusigiye yitwa Pamela harazoca avyibuka uwo mukobwa nari namusigiye vyitwa ngo n'umusenzi nurutse imodoka azana imiceri n'ibindi bintu arantera ngo n'umusenzi ngo n'umukozi w'Imana ariko arantera kumbe ashaka urugo rwanje kurugirane kurunyaka babane n'uwo mugabo wanje ndinjira ninje bibanje ambwira tugende pole pole uwo mukozi simona kari umukozi kandi ntuje kuryama mu cyoma ngo murarane n'umugabo ndavuga ati nurara ahantu haje nyene gute kandi umugabo kandi wari unamukumbuye ndamubwira ati ni yabagwaye ni yaba yaranduye ntaco nzihangana kuko n'umugabo wanje iyo nguma ngaho ibi ntivyari kuba hanini naho ne kubibi vyarabaye naje nabigize mwiki uruhara kugira ngende kurondera iki kazoza ku muryango nubwo rero nagiye kurondera kazoza ku muryango nubwo nawe yabirenze kakaja hanze reka tubane kuko vyose mu rugo nta vyera ngo bibeje nta muntu mwisabaho nta mweranda hageze ngaho niho rero nacambwirante naca ndaraho turaryama muga ntavyo kuyaga ntavyo kugiranira ibishika umwe yaryamye araba hari undi aryama araba hariya ntawavuganye n'uwundi hageze ngaho ndamaza none wewe ko nagiye uri muzima ubu habaye iki ngo nibi nyene ubona nta rukundo ntaki muga tuguma twakira abashitsi baza kundaba bangendera hageze ngaho kumunsi ugira kabiri 8:00 y'ijoro twumva inzu umenga yikorewe n'abantu twumva inzira ikinyagara abantu benshi twumva ibintu vyo guhwehwerana nk'uko nyene mwumva abana bahwehwerana tukumva abantu bahwehwerana ndabwira umugabo ataha inyuma hari abantu aho bibi wanje ari yitahi inyuma hari abantu tinzira afise ikibazo umugabo atoya tingirana barengana ati wapi niho rero hashika 11:00 bukeye nza numva ku rupangu kwere nari ifise agapangu agakorotire nari ifise nyene n'akabomba abantu baraza kuvoma kuko maze gukwegesha amazi mu Nyabunyegeri naciye mvuga ati rero amazi ntiharagira ko tugirane turiha Regide zo ntiza kurihisha mu gihe itararihisha reka ndeka abanyagihugu bagire ntibavome kuko ibi byose mfise ni Imana yabimpaye sinari nzi ko nzoronka akazi muri Bujumbura cyangwa ndonke agapangu nanje nugurura nk'abandi rero mbwira abo mu rugo ati abantu bose bazoza baravoma abantu rero mu kibano bose bavoma hehe iwanje aho mu Nyabunyegeri hageze ngaho nibazana abantu baje kuvoma mbwira umukozi uwo mukozi nyene bari bakundanye n'uwo mugabo wanje ndambwira ati raba mu muryango uraho abantu badodoye baribo mushoke wugurura araraba acaraza yiruka arambwira ngo n'abapolisi n'abapolisi ate none baje gukora iki n'abapolisi rero bumaze gucaca dodora cane ngo nimwugurure twugurure ca ndasohoka aho nyene nugurure nkisohotse polisi babiri baca bidunya mu nzu uzana umugabo wawe umugabo wanje ntawe uhari aho yararyamye nari namushizeko imatera umugabo wanje ntawe uhari yamaze kugenda ngo yagiye kandi twashitse ngaha kuva butaraja twashitse hasi ahindwe yaciye ntiyagiye wa mukobwa nawe bavuga ko yateye inda niwe yarazanye abapolisi kumufata kuko maze kuza abantu baramutelefone baramubwira tinyo kubuja yaje kandi yazanye amafaranga menshi yazanye amavarisi 3 afise amahera menshi inga umuburanyi baguhe ku mahera bazanye hageze ngaho umupolisi yinjira mu nzu yambuka ati sawa ngo ntubona uwo mukobwa ari imbere afise inda te
ngo none ngo iyi ka ntayuzi, ndavuga ati iyi ka narayumvise agace gato muga sinzi ko vyoba arivyo, ngo uwo mukobwa afise inda, wa mukobwa ngo nije mfise inda, ngo nije nitwa naka, ngo wakoresha, ngo je ndi wa mukozi wawe. Ati ni wowe ufise inda? Ati none iyo nda ufise mukobwa ni umugabo wanje? Ngo niyiwiwe. Ndiko ndabaza polisi ngo mawe jawe nta kabi kawe, tubise turengane turamutwaye. Ndavuga ati sawa, burira imoto, nanje ca ntura abambanyi babiri baba mama, natwe turira imoto turaherekeza. Tugenda twese no muri Enapo pa. Enapo ndahashitse urazi ko ibiturire vyamye, utanga amafaranga angana n'ibihumbi 300 ngo duce tumurekura, gaca burana ataha. Ndayataha ngasororera abantu, maze kuyasorora wa mugabo ndarindira ko ataha ndabura, ahubwo umunsi bambariyeho gutaha niwo munsi naciye numva bantefunye ngo tumugejeje mu Mpimba. Ca ndirukanga nkoresha uburyo bwose, urumva ko Imana yari yangiriye neza, ndonka udutebe, ndonka akamatira, ndonka agatanda, ca ngurisha twa dutebe two mu nzu n'akabati n'akaekampra k'abana, ca ndandaza utuntu twose two mu nzu kugira bikunde ndonke ingene ngira ntemburana, kuko nta mahera nari nsigaranye. Mugabo wanje akambarira ati wewe nkurikirana, amahera yose asabwa untangire mveyo, je ninavayo nzokoresha uburyo bwose nzoyaguha, nzoyaronda ndayagusubize. Mvuga ati sawa, ti kuko nugatonsubiza twarabanye twaravyaranye twaracanze amaraso, sinomuheba ngo nuko agiye muri iki kibazo ndamuheba ari mu Mpimba, ahubwo iciza nuko nomukura mu Mpimba akavayo, tugatuma duhebana ari mw'isi y'abazima azunguruka, kuko umuntu uzeya mu Mpimba novuga ko ari nko mu kuzimu. Tinotuma ndamubona ari muzima atembera nanje ndi muzima. Ca ndirukanga rero, ico gihe baca banca amafaranga angana n'1,000,000 n'amajana angahe muri OBR. Sinayahaye abacamanza, abacamanza aho bari banyumvise ntibagiye ngo nabahaye ibiturire, sinatanze mu gicamanza, barampaye irese nja kuriha muri OBR. Ndayariha, mpejeje kuyariha niho rero bacambwira ati reka turondere umupolisi mujane mu Mpimba aje kugusabira umugabo wawe umutahane. Baramumpa, uwo mupolisi aca asaba 50,000 kugira ngo agende kumumpurizayo, ndayamuha. Kwe nari mfise uduhere, urumva ko utuntu twose two mu nzu nari nadandaje, nsigara nicara ku kirago hasi. Ico nasigaye nicayeho. Hama turagenda, tugezeyo bampa inimero y'urubanza, ngezeyo ndayitanga, bacavuga ati oya wewe inimero y'urubanza ntuyivuga, ivuga urya muntu ari mu Mpimba. Yari asigaye yaronze, asigaye he ku mutwe, kubera iki ntiyagira icarya, yarya ari uko ndamushiriye utuntu afungura, ashatse akanyama yarantevuna ngo akanyama. Nagenda ijoro, urumva nava mu Nyabunyegeri n'amaguru nkashika hehe ku Mpimba n'amaguru ndamugemuriye, nkaca mvayo n'amaguru nkaca ntana yandi. Haraho nashika mu Nyabunyegeri 4 z'ijoro 5. Wa mukozi wanje nawe amaze kubibona ngenda ijoro, kuva mvuka sinayibwanywa inzoga, aca atangura kuvuga yuko nywa inzoga imba ndi mu bandi bagabo. Ico gihe nanje subira hanze ata mugabo je tugize ngo turasambanye. Ariko rero ico gihe umugabo nshitseyo kumutora, bamuhaza inimero y'urubanza, iramunanira avuga itari. Acavuga ati rero wewe twosanga turekuye utariwe, subirayo, uzova yari uko umenye iyo nimero y'urubanza. Ndababara, nari nishimye ko ndamutahanye. Bacambwira ati rero we sigifana tubikurikirane. Barayimwigisha ku mutwe arayifata, baje kumuhaza kandi nimero mu gatondo arayimenya. Twari twavuganye ko 8 nja kumutora, niko bari bambariye. Nkoti itagisi ngende kumutora ndamutahane. Hageze ngaho nje nyene fashe moto ngeze mu Rubirizi, nze ndambona nawe ari ku moto aratashe. Ndahagarika umumotari ndamuhamagara ati hagarara, narinje kugutora. Turaramukanya, tugeze muhira, ari ivyo bari bambariye ngo mbanza nkora imbere y'urupangu ngo kugira ngo ntazoguma aja mu Mpimba. Ndacana umuriro imbere y'urupangu arawutambuka, nawene azobibona kandi arabizi, azoca avyibuka, kuko n'ibintu vyabaye kuri we arabizi. Hageze ngaho arawutambuka, nje ndamuhereza impuzu, nshira amazi muri dushe, tubanza ugende muri dushe nzana n'izindi mpuzu zari muhira
zica wambara izi zose ukuye mu mpimba gumiza hanze tugirene zizosubira mu nzu zigize ntizimesura kubera ivyo utabikoze umuntu yamira akora amanyanga aja mu mpimba mugasho ivyo turabikora hageze ngaho araca ngaho ndagenda ndafata ideni ndamugaburira nyene ico gihe utudagara tubisi twari twapfuye ndatugura ndagura n'akarobe ndacumba ubugari ndamugurira akanyama kokeje ndamugurira ifana ararya muga nkabona amenga ntanezerewe urumva kubera urya mukozi wanje twagiye kumuraba mu mpimba sohoka hanze ngo ngiye kumugura utuntu ntarya barasigarana casigara aramubwira ngo umugore wawe ni maraya bataha saa 8 z'ijoro kandi mba ntashe mvuye he mu mpimba n'amaguru ico gihe rero umukozi aramwosha amubwira yuko ndi maraya inywa inzoga ngirante umugabo aca aravyemera amaze kuvyemera ico gihe nako ndirukanga ngo subire hanze caramubwira ati rero umugabo urabona ubu ko Imana yari yaduteye iteka turonka iwacu i Bujumbura tudapanze agatahe nari narose urabona gahereye kuri wewe udutebe nari narose two kwakirirako abantu urabona ntatwo ubu ntitugira aho twakirira abantu rero wihangane ngirente nsubire hanze kurondera agatahe kugira ntituze dusege uwo twoba twarimye umugabo ngo ntibikunda toya ntisawa mu nyuma numva arambare ngo nta kibazo ngo genda ndagirane ndagenda cagenda ku muntu mu Rubirizi ariko abidukurikirana vyo kuja Omani ngiye nari niyisukishije utumenshi mvuyeyo casanga rero wa mukobwa yapanze umugabo wanje cane amubwira ko ndi ndaya ngenda ijoro aho yaguhenze ngagiye mu vyo kuja hanze ngagiye mu bumaraya ngiyo ni maraya ngo anywa inzoga nukuri kuva mbaho sinari bwanywa inzoga aranteranya ku mugabo wanje urumva ko ndamukuje mu mpimba namukunda kuko umuntu udakunda ntavyo ukora ivyo vyose shitse ico yakoze yabanje ankwega imishatsi za menshi arazishikagura ankubita umutwe aca kubita kuzuru ncamva amaraso cankomindura abana bose bakomindura ati mama baramwishe rero imbonerakure ziraza na Dekariti araza wo munyabunyegeri baratwumviriza mugabo wanje baca baramufata baramuboha imbonerakure bamubwira ati turavye umugore nyene yahangayitse twebwe nyene nk'abantu bo mu migambi twarirukanze nyene wova mu mpimba atagituriye gitanzwe canke tudatanze obeyeri muga vyaranse muga umugore wawe arirukanze aragukujeyo akoresheje ibintu byose aturibuka n'ahantu yari yicaye nyene hari hameze ubasiga yicara ku karago kugira gukuze mu mpimba none ubu uriko uramukubita umuhohota ngo n'umumaraya si twebwe kuvuga winjira mu mpimba umaze indwi zitatu nta munsi twari bwabona umugabo bakwigana n'uwo mugore none ivyo bindi bintu uriko uravuga ubikuye ngo jewe ngo ndavyumva ngo babimbarira ngo ko ari maraya okay hageze ngaho baramuhanura baramubwira ayo n'amakosa yakoze kandi yarakubiswe ico gihe baramubwira ati ahubwo yamudashaka umugore wawe asubira hanze mu mutahe aca arambaza twishaka umutahe wangahe je shaka umutahe w'umuriyoni tukampa umuriyoni cyo kuja hanze ca ndabiheba nawe ntayagira je ntayo mfise gucara ndayarondere ngo ninayaronka ngo nzoguha muga nkaba nari namurondereye pasiporo ngo nawe mvuye hanze nazoca aja hanze abari wagenda nanje sigare mu rugo hageze ngaha batwaye baramubwira ategerezwa kugenda ntumubohera ngaha uwo muntu yimenye kwironderera mureke yirondere ubuzima bwo gutunga abana biwe hageze ngaha mugabo wanje aranyemerera atanyemereye ndagenda ngiye ngezeyo inyuma y'ukwezi kumwe numva arantelefone ngo we ntako tuzosubira kubana nkukira umugore wanje ko nobana nawe ngo nobona nirutse nabaye umusazi ni mwibarabara ngo we nturi umugore wanje ndamubwira sha ntiwibutse n'ukuri nagukuye mu mpimba umva rero ko ntakiri umugore wanjye ntukiri umugore wanje tisawa nta kundi hageze ngaho ntangura kubona kuri sitati ashirako wa mukobwa nasiga mu rugo ntangura kumva biwacu agiye kumuraba basanga umukobwa afise inda abana akabafata nabi umwana mutonya afise agira akana akamukoropesha muri toilette akagirane numva nyene batangiye kumbwira urabona uwo mukobwa wanje wa mbere hari nzavyara arakuze akambwira ati bure Pamela ni wari umugore wa papa okay ico gihe yacantelefone uwo mugabo wanje aramara ati wewe tigusubira guhunyura ku gataka ku Burundi uri muzima ntibirimo kimwe swa tuzovayo uri umusazi utapfuye ari umusazi uzovayo uri kiziga ako kantu kaja mu mutwe
umuntu ambare kuba umusazi nk'uko mama yabaye umusazi uwo muntu ko yarankunda camvuga atoya niho rero naca ngira uku ndasambaza amahodi yanungikiye mu bantu ndayabarungikira yabimbariye ari ku munsi wa mbere acambwira ngo kuwa gatatu hazogera wewe wabaye ngo ubundi muntu kuwo munsi wa gatatu wabaye ndi umusazi je narasaze ndasarira omani ndiruka impuzu ndata ntazi icasarishije aho hose ndafise ibintu vy'ibiziriko bamboha ngaha biraboneka baramboha nyene nabaye umusazi impuzu ndazita ndazikura ndiruka abiwabona mama baraja kutonde ko kumusengera kufatira izamu nukuri ndiruka zaba umusazi abiwacu atanga kumurondera amubwira ati we wamubwiye ukuntu uhigwe ntagweyo nawe uzogira ikibazo aravuga ati je nta bintu nagize je nabimubwiye kwa gufyina nta umuntu rero yarabaye umusazi ndaguma aho ndi umusazi nyene indwi irahera indwi ya kabiri umupapa umwe ambonye muri groupe naho arashira amavuta yo kwisiga mu kinama acavuga ati umuntu umenga ndamuzi ahari Imana imuhezagire adandaza mu Kamenge niwe yagira uku acavuga ati reka nirukanka umuntu ndabe ko yovugwa arirukanka mu bintu by'abafumu umupfumu aramubwira ngo ndungitse ngo abavyeyi bo kumuvura ico gihe abimubaririye niwo musi naraye ntoye ubwenge waba mama nariko muri Oman urumva sinari ku kazi bari banjanye kuwo twahitira ko yadukuri no mu Burundi yego acarambwira ngo wewe nguri majununi wowe ngo nta bwenge ugira nta bwenge ngira te batangwa kunyereka amafoto yanje nyene nagira ndavuga ati yo bya bintu birakurikirana ahubwo ntiyandoze cambwira abo twari kumwe ati ntiyandoze ahubwo nakoko ti kuko mama nawe yari umusazi tibi vyamfashe ni vyahora bifata mama abantu ati niwe tigute yakubwiye uko bigaca bikubaho atoya ntacyo bitwaye ncandagumaho ngumyaho niho biwacu bacavuga atoya kirupfeyo ntuzogwe hiyo niho rero naca ntegura kugira nte gutaha nije nirihiye itike ndataha ngeze mu Burundi nca nigira inama yo kubandanya ngende iwabo na mama Igihanga kwa Muyomba niyo nahitiye mugabe inkuru y'umwana isubira inyuma hariho umuntu nyene yaguma afasha uburyo bwo kugira n'ukuntu abana banje babaho kuko ico gihe bari babayeho nabi ico gihe nta n'amahera nashikanye mu Burundi naje nkenya atakintu na kimwe ngira wa muntu acagira nte acarandihira itike ndataha ngeze muhira uwo muntu niwe yari umugenzi w'umugabo wanje niwe yatuba hafi mu kuduhana hari umuntu asenga mugabe ica birangira bibaye gute bica birangira ariwe ashatse kugira nte kuntwara hageze ngaho ndataha ngeze muhira canigira inama haheze indwi imwe camvuga teka ngende kuramutsa abana ndabe n'urupangu rwanje ca ndataha ngena njanye akavarizo uduhuzu tw'abana twa Diana bazaniye n'utuntu nyene tw'abana tutwadiya two kurya udupopi ngeze muhanda dodora bankakunyugururira ndadodora barabira mu ntuzeya n'abana banje ndazi bacavyibuka ndadodora barankakunyugururira niho rero yarabira mwidirira mu ntuzeya mu gatoboro ka protaye kajya kandushiramo intuzeya ararabira yarambona kari jewe ntashe ndi muzima arugura yuguruye indamukanyo ya mbere yankubise umutwe wo kuzura abana baravyibuka ankubise umutwe wo kuzuru amaraso acarava nari nambaye agakanzu k'akabaze rero niguriye gashasha nyene nari mvuze ateka ngene ndakambaye ngene nezerewe n'akarato nyene bisa aca banza nkubita umutwe wo kuzuru kari gashasha ko gakanzu gahinduka amaraso bonera kure barabimenya bacaraza baramufata baramubwira ati umugore yitahe mu rugo rwiwe umugira uku nkande ngire ndawe wa mugore afise inda irakuzigereziwe camvuga ati jewe nje kuba mu nzu yanje nje mu bana sinja gupanga afise inzu niyubakiye ukaba wemeye ko tubana reka tubane umugore wawe umupangire je n'ubu ndakwemerera umugabo wanje mupangire mugabo udutahire kuko je ndi umugore mukuru azokwama ari mukuru mubane ivyo bintu ndabimubwira umugabo wanje ambwira ati ako nobana nawe ngo ndasubiranye nawe nuta mbona mbaye umusazi nibutse cambwira ati ntukabe umusazi je ndi cari muto ico gihe nari mfise imyaka 27
ndicari muto nta mugabo nzobura ibintu by'iwanje rero barya abantu b'abagenzi tugera turabwira amakuru yacu bari barafashe barandika izina ryanje bafata n'ifoto yanje bafata n'ifoto y'umugabo wanje babishira kuri Facebook bavyandika ko bandika ubuzima bw'iwanje bandika n'ibibazo nahuye navyo n'umugabo babishira kuri Facebook ni nimero yanje bayishirako amahageze ngaho abashingana bacavuga ati ntaja gupanga ahubwo muhinzu iyo nzu yanje yanagenda yisigamwe utuvarize tw'impuzu ziwanje kuko navugana inzu yiwanje n'umugabo wanje maze kuza ngira uko cesanga za mpuzu zose umukobwa barazidandaje izindi baranyekeje hageze ngaho abatwara bacavuga ati rero wa muvyeyi we ntubirukana ubu nyene badafise iyo baje tuguhaye indwi genda urindire aho wahitiye hamindwe umunsi ubu ni wahera uzoca uzana n'umuryango wawe tugushikiriza iki inzu amvuga ati sawa niho rero nagirane naca subira inyuma ariko mu kubaka iyo nzu dusubira inyuma gatoya yari yubatswe ku mazina yande iyo nzu yawe wari warubatse uri Saudiya yari iri kuri inde mwari muyisangiye mwese cyane oya jewe inzu yanje nari nayanditse ku bana ahantu hose nagura ndahandika ku bana sawa hari handitswe ku bana umugabo wanje gusa ari mu vyabona naje nari mubaguriye ico gihe rero bacampereza ico gihe canagenda ico gihe cyo kurindira gikwiye ndagaruka ngarutse cyasanga ibintu bimwe byo mu nzu vyose barabinyikije barabitwaye mugahageze ngaho inzu barayinshikiriza inzu bayinshikirije njambwira umugabo ati nubwo bashikirije inzu wewe ndagukeneye wa muri umugabo wanje garuka uwo mukobwa mureka gene ni waduteranije kuko umukobwa yaramubwiye biciye muvugishwa bwiwe yaravugishwa ari mu nzi wanje muri sala abantu babiri umuntu akaduka avugishwa yaramubwiye ngo umugore wawe ngo yagutwaye amaraso ngo muri Omani kukuroga ngo je naramuroze kubera mu rugo hari ukuntu atafungisiona kuri jewe mugagiye hanze bigakunda muga atahi wanje ntibikunda yatangwa kumubwira ngo urya mugore ngo niwe yakuroze ngo agutwaye amaraso hanze kukurogerayo hageze ngaho umugabo wanje ari muri ivyo urukundo rurabura baragenda gupanga barabana babanye igihe gito baravyara bavyaye baravana bavanya azana uwundi baravana azana uwundi ubu rero ageze mu bagore bangahe batatu ubu rero tuvugana nta mugore afise mugaramye numva bambwira yuko yanyambara yuko agomba kugira mariage namubwiye ati nta kibazo gira mariage ariko wase ko dusubirana kuko abikeneye byukuru oya yaravyanse nawe uzoronka ubundi nagorana hageze ngaho rero bigenda uko umugabo agenda iyo nanje ngirante ngenda uko rero intaye yanje ni ndende ndumva amenga ni birebire cyane ngira tuzosubira tugutumire yego kuko ndumva ari birebire reka tore tubashimira abantu mwese mwadukurikiranye mushitse kuno munota wino ntahe ndazi ni ndende sinzi ibice tuzoyishamo nambara ibice 4 canke 5 sinzi tuzobimenya hanyuma ariko rero reka tubashimire dushimire Mama Belize kandi dushimira Imana yamukomeje izo ntamba zose yagiye aracamwo nukuri hari abadamu benshi bagira ibibazo kibaza ati usanga nawe nyene yari ndaya oya ibigeragezo bibaho kandi amahitamo mabi abaho kenshi abantu baraba victime kwera amahitamo no kwizera abantu bagiye bizera abantu reka rero dubashimire mwese muri rusangi dushimira Imana itumye kino kiganiro kigera ngaha Mama Belize tuzikanye tumutumire ariko intayiwe ni nini cyane kandi ni ndende ngira ngo ubundi munsi nitwagaruka ino tuzosa kandi tumurondere atuyagire n'ibindi bisumbiwe tubashimira mwese muri rusangi ya Bella Shaka Roy TV Weekend bye bye Mutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV ntahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV TV
tugacika